hebuki ubanze umfuwe nagize igihe mwari kumuramubita imigire yo mu nda amaraso napfuye nawe ubanze uyapfe wakifuwe ndakuvumye uzofusesa amaraso urabaye shyira ngo tukubabaje papa uburozi nyayo ndabugura ubwenda bwonyitse ubwenda bw'ububabare kubera ko umuvyeyi wanje uno musi nyine burakwica hanyuma nca nisabira ivu andongore kugira nje kumwicisha mu nzu iwe ndazi nawe azopfana agahinda nk'amafanya umwana wanje urukundo rwacu umva ko atagwagiye yari ishitse kisi yo gukuraho intambamyi zose zatubuza kwikundanira papa naramwishe ifa nawe namukuye mu nzira kandi bunategeza kubica urupfu bubabaje cane ariko we humura nagutegura urupfu rwihuta Tuidiji kurabira hamwe filme yacu Agatsirikwa Ntigahere parti yacu ya gatandatu. Ibi ni bimwe mu bihejeje kuboneka muri no filme. Rero gumana nanje mbanze ndabibira kabanga mbere yo gukurikiranira hamwe igice cacu cindwi. Mbiga tubanze turabire hamwe mu byaranze igice cacu ca gatandatu. Twabonye mwiki canke twabonye twumvise ibiki? Filme yacu Agatsirikwa Ntigahere, iyi ni filme yagiye kubonekamwo ibintu byinshi kandi nyene biboneka ko harimo impanuro, kuko twabonye uyu mukobwa canke uyu mugore ari we Chance agirira nabi se wiwe kubw'inabi yamugiriye, ariko nawe yamubwiye ati ndakuvumye uzopfa wangara. No munsi rero muri no tugezemwo urasanga abajene bubu batacimvira ko umuvumo w'abavyeyi ugifata, koko namwe abavyeyi nabo bagakora ca kibi bibaza ko abavyeyi abana babo batabiraba canke umenga ntaco bavyiyumvira ko. Uyu mukobwa twabonye ko ingaruka zigiye kumubako, kuko uyu muvumo w'umuvyeyi wo ntuhagarara ubandanya kumubako. Buke buke urabibona nkaho umenga ntacabaye canke umenga ntaco yavuze, ariko birakuza ko ukabibonesha amaso yawe ukabibamwo. Rero Agatsirikwa Ntigahere y'uno munsi twabonye muri iki gice ca gatandatu, nibaza ko impanuro ya mbere twabanje kubona imbere yo kurabira hamwe ibyo babizoca mu gice c'indwi. Reka tubanze dusesangure turabe ino filme mbega koko ko mubibona. Mwabonye ko atanguye kwadukamwo ivy'ubwicanyi. Uyu mukobwa arabwira Kadohavera aramubwira ati hewe wewe urupfu ngoma ndakwice si urupfu rugoranye cyane, ni urupfu rworoheje rutazirigora rurakwica nabi, ariko abandi nabishe urupfu rubi. Mbega wewe nk'uko uzi Kadohavera nta kantu muri ibi bintu by'aya mazi yanyoye nta kantu mwabonye canke koko muribaza ko uyu mukobwa azohava atsinda Kadohavera mu gihe yamaze kumubwiza ukuri kw'ivyo agomba gukora ko ashaka Chris? Koko uyu mukobwa canke uyu Kado twamubonye agishika yamuravye mu maso aravuga ati koweri wewe kubona tugendera ibi bintu n'amahoro. Umwe ati n'amahoro ahandi si amahoro. Kujya kuntu yagiye gutora amazi amushiramo ishano, ariko yibagirwa ko uyu mukobwa nawe ari nk'inzoka. Kadohavera turamuzi, turamumenyereye mu bintu nk'ibi by'ubu bukino bwo gukorera ikibi abandi canke bwo kuvumbura inabi yo bigomba kuhaba. Ino filme rero tuvuge ko igiye kubamwo ibintu biryoshe. Nukuri umuntu yaravye filme za BMT kuva kera, koko ndazi ko niyi igomba kuryohere gusumba. Barakinye intore ntindi
iyo filime none ntindi n'ubu ndacasubiramo nka canke n'abandi baracasubiramo bagahera ku ya mbere bakaraba ingene byagenze n'ingene uburyohe bwayo bumeze. Eka kweri urabona ko nawe ubwawe wabwirutse ego mwarakinye filime sibyo, urasubiramwo parti ya mbere uzobona neza ko aba batipe kweri n'abantu bategura. Boss wanje ni umuntu ategura, reka tuvyemeranye mu Burundi tuvuge ko ari bo bantu basa n'abambere. Umwana baramuye ariwe mimimireille yaraye atahukanye agashimwe ka mbere. Ibi rero biri muri bimwe biriko biravugwa bati mbega kuko uyu Mireille ko yaraye yikoreye abakinyi bose b'u Burundi, mbega ninde wa mbere, ninde wa kabiri, ninde wa gatatu? Turabizi ko ubushimwe bwari bumenyereye butahana wa mwamikazi wacu ariwe Fanny Lavine, ariko uno mwaka mimimireille yavuze ati wewe ntibikunda ku bwa BMT iba iranditse izina umwana yareze umwe aratanguye aronka agashimwe. Mbega ku mwaka uza naho mwibaza ko ari inde? Reka tuzobandanye turabire hamwe ninde wa mbere, ninde wa kabiri, ninde wa gatatu kugira kwa gatanu, reka no kugira ku 10. Ni bande bakinyi bagezweho cyane barenze abandi. Hehe, mu kiganiro gikurikira uzogumane natwe. Ni mu ntonde zatondetswe n'abantu babijedwe bazi kuraba ngo niki kigezweho muri filime, ninde muntu agezweho. Reka twisubirire hamwe muri ya filime yacu Intore Ntindi. Rero biri muri bimwe abantu ariko bavuga ati none mbega uyu Kadohavere n'uyu mukobwa wacu Chance ninde azotsinda uwundi koko? Tubwire muri commentaire wewe uraba Kadohavere bivanye n'ingene umunsi, bivanye n'ingene umubona, urizera ko uyu mukobwa azohava mushobora? Usibye ko yamaze kumena ibanga, yamenye ibanga kandi ajya amazi yari yashizemo ishano koko Kadohavere ntayo yanyoye. Iri ni banga nayo yanyoye kuko yamubonye ko yamuhaye ishano. None rero ko ibi bintu uyu mukobwa yamaze kwemerera ibanga akavuga ko agomba kumugira nabi kugira yisubize umugabo wiwe, turibuka ko mimimireille yayaze n'uwo mukobwa aramubwira ati wewe ntugahebere umugabo inda itazaho mwahuriye, gwana komera ushikame ugwanire umugabo wawe, ugwanire urukundo rwawe, nturibure kuri umugabo wawe ngo umuhe inda itazaho mwahuriye. Ariko uyu mugore nawe yamubwiye ati jewe sindi ndaye, ni umukobwa twakundanye kuva tukiri bato, urukundo rwacu nurwo kuva mu bwana, suruje ubunyene nurukundo rwo kuva mu bwana. Ariko twabonye ko uyu Kadohavere yahindutse aragira ati ibi bintu nivyo canke sivyo. Ariko ibire twabonye ko byajemwo kumva ko uyu mukobwa agira ubwoba, ariko nubwo yagize ubwoba turamuzi ni umuntu adatsindwa, ni umuntu adakangwa. Ivyo wogira byose uyu mukobwa ivyo yogira byose turabizi ko Kadohavere adashobora gutsindwa n'akantu nkaka. Ku bwawe wewe ukurikirana Kadohavere uramenyereye filime ziwe, uramenye ingene bikina. Iyi filime tuvuge ko ari ndazotsinda uwundi hagati y'aba bantu babiri. Tubwire muri commentaire uko ubizi nimba uri umufana w'aba bantu. Kadohavere na Chance iyi ntambara ninde azoyitsinda koko? Mbega Chris azohavura abo wande? Ariko mwibuke ko na Chance ubwiwe yazananye umuriro uvuga ati ntapfuye urapfa. Abamaze kwikorera ni benshi. Mwibuke ko na se yamuvumye amubwira ati wewe genda uzopfa iri inkozi y'amaraso. Bajene rero namwe yo mugenda murumva mwihagaze ko mukumva muvuga ngo wewe nubwo wumva ntivyomfata, ariko umuvumo w'umubyeyi si n'umubyeyi gusa yakubyaye, nabajya bamwibara baramufata nabi akakwipfuriza nabi, wama wizera ngo wese wandemye we ntiwomvuma. Ariko iyo wibuke iyo uri mu nabi ko uba uri mu kuvumwana n'ubonye uwo ari we wese. Reka dushyire mu ijambo ry'Imana. Igihe Kayini yishe Abeli yabwiwe ati genda uzopfuyerera, uzokubitwe n'umwana, ukubitwe n'umutamakazi, ukubitwe n'icyo aricyo cyose kikubonye. Abo niba bandi bikibi
yavuze ngo uzokubitwe n'icyo cyose icyo cyose kizogutambireko. Ibi rero biri muri ibi nyene bivuga ngo uwo muvumo kubera uba uri mu nabi, muvumo wari wo wose ubwirizwa kugukurikirana. Yaba umwana w'uruyoya arakuvuma bikagufata mu gihuzi kuri mu caha. Aha tugiriye ko tuvuga n'ijambo ry'Imana. Ino filime rero yaje mu mpanuro zo guhanura mu mpande z'urugo, mu mpande z'ikibano, eka no kuri kote y'Imana. Kuko ibyo twabonye uyu mukobwa turabona ko ariko yibanda mu bwicanyi, ariko mubuke ko abambere bapfuye bazize ubwicanyi. Ari navyo bindi bivuga ngo ingero y'icaha n'urupfu. Iyo ukoze ibyaha wishyurirwa mu rupfu. Iyo ukoze ibyaha byo kwica nawe wishyurirwa mu uko kwicwa. Hari n'ahandi bavuga ngo ingero ugereramwo mugenzi wawe nawe nizogererwamwo. Nimba ko kuriko wicisha abandi mu kubabeshera, umenye ko nawe bizokugendera uko. Nimba uriko wicisha abandi mu kubagira nabi bivanye n'ibi nubwo bacumita, umenye ko nawe gupfa kwawe ari uko bazobikwishura bijya nyene. Umenye nimba uriko urasambura ingo z'abandi uku kuntu wewe uzisambura uciye muri izo nzira zawe bivanye n'ingeso yawe urazizi niwe wiyizi. Umenye ko nawe bizoca mu mbavu bica mu mbavu mbwa bikugereko kwa kundi nyene. Rero wewe ushobora kumva umenga n'umunyenga wibereyemwo, ibyo ukora nta efe bigira. Ariko rero ino filime yacu Intore Ntindi iyo yabonetse ntiyahanuye ku mpande zose. Tubyemeranye Alvera Muhimbare uno munsi turugerageze ko rwavuye muri Intore Ntindi. Rero tuvuge kuri iyi filime yacu Agatsirikwa Ntigahere. Ino filime igiye gusiga nde ari wari umustar? Mbega BMT yobirikitegura nde kugira nawe ngo azobe umukinyi w'umwaka atahana kandi gashime kuko yakinye umwaka wose abikina neza? Mbe mimimireille ko batamushize imbere, twizere ko bo ariko bashaka kumukura gucata. Mimimireille ahantu ageze we turabizi canke barabizi ko adashobora gukubitwa hasi no muntu no. Ariko bikagaragaza ko Alvera wacu nawe ariko arashaka kugaruka muri ya firme. Mbega Kadora Veri koko na Mimimireille ugashira ko Alvera twizere ko arinda azokubita hasi wundi. Alvera nawe mumwibuke ko ibihe byiye byose yakinye filme ntiyakubitwa hasi n'umuntu no. Mimimireille acarinjira ariko yinjira Alvera abanje kumera nk'ugiye hasi. Agatsirikwa Ntigahere rero ki party ya 6 twabonye ko Kadora Vere nawe ari umukinyi mwiza. Tubona ko uyu mukobwa Chance nawe tutari tubyiteze ko iyi filime azoyigeza nkaha igejeje. Murabona ko ari filime nziza, ariko nuko agomba yica inyoni nkuru umwana wayo atamwiyumviriye koko azoshikirwa n'ingorane. Mwibuke ko Kadora Vere ari n'umwana. None wewe urashobora kubikora n'uwundi akabikora mukagirira nabi abandi mutiyumviriye ko bafise ibinyoni bizosigara birarira cyangwa byayutse. Birakubwira ngo rero iyo bakina ntibakina kugira ngo babereke nabi mw'abantu. Iyo dukina ngo tubereke ko mwo kwitwara kw'inabi. Harakinwa ngo y'inabi nawe wishe muri kote nziza ubone ko ivyo bintu iyo bigize uba uhemukiye abandi. Ibi turabikina kugira ngo bikwereke canke bibereke ko bijya mukora mwibaza ko ari byiza ubu babaje uwundi muntu. Birakubwira rero ngo hindura system mwakoramo yihindure, mumenye ko Imana ukwikunda abana bayo ari nako ikeneye ko namwe muyikunda mukayikundira n'abayo. Twe turakina n'abandi barakina, ariko ibyo bakina byose ni kuba ari ukwikinisha. Nta muntu n'umwe azokubwira ko yakinye filme yoshaka akayikina nabi, yoshaka ikaba yanditse nabi. Mugabe ibyo bintu byose biba bigaragaza ko bafise
ide yo kuvuga ngo turashaka iyi message bayibona ukwiri ariko Imana idufashe bayakiriye muri iriya message biriya babashe kubihindura. Rero wewe ushobora kubibona nkaho umenga bo bariko barikina, umenga no kwikinisha. Agatsirikwa Ntigahere rero uracayibona nk'intango, uracayibona nk'itangura, ariko hari byinshi biri imbere. Ibyo byinshi biri imbere urakwiye kubiraba ukabyumva ukabigendera koko iyi filme uyikunde nk'uko wakunze n'izindi. Je imbere yuko mbona ibindi sinakunda filme kuko nabanzi ngene zikinwa, nabanzi ngene bimeze gute, sinakunda kuraba filme kuko nagira ati je ndazi ngene bikinwa, ndabizi ni ibintu baba ko bagira uko. Ariko tuvugana ukuri, intore ntindi nuno munsi aho nicaye urasanga n'ubu ndiko ndayiraba kandi yakeye nkayumviritse. Reka tuje no kuri Agatsirikwa Ntigahere, hari bice sanga ndiko ndasubiramo kuraba genda ndabireka doha vera ariko aragira imyitozo y'ingene yofata umugabo. Mbega koko uyu mugore niwe yarakwiye kugira imyimenyerezo y'ingene yofata neza umugabo, canke yari umugabo yakoze amakosa akwiye kugira imyimenyerezo y'ingene yofata neza umugore? Ariko iyi nyigisho ucugenda ukavuga ngo ni firme sha mukini ibyo ntavyo wogira mu kibano canke mu maso ku yandi. Rero wewe nimba utobigira, ariko umenye ko wewe nimba utabigize hari uwundi mugenzi abazoraba ino filime akabigira kandi agasanga biramwereye. Wewe rero ushobora kutabigira ukabona ntaco bigutwaye, ariko ari uzobigira bikamwerera, hari n'uzobigarariza bikamugira nabi. Rero target ya BMT ni juste guhindura ingo, guhindura imiryango, guhindura ibintu byose byaba bitaho bimeze nabi. Agatsirikwa Ntigahere rero parti indwi uraje ubonemwo bya bindi bikuryohera. Mbega mwibaza ko hagiye kuboneka nde King Sabasi ntawe mukumbuye mimimireille we? Ariko kweri mimimireille baguma mukinisha akantu gato gato, ubakunzi biwe ntibarabona neza ko bikwiye uko bamushaka kumubona n'ingene bifuza kumubona. Ni mu gihe gatoya twagiye kubona Mr. Kana ariko arasa no uvuga ati jewe ibintu biriko biraca muri Agatsirikwa Ntigahere narabonye ko batigeze banshira kuri affiche. Ariko mwibuke ko Kana atari umu acteur principal kuko sivye ko yanapfuye muri filme yarapfuye ati tuzongera kumubona. Ati none gupfa muri filme, yarapfuye muri filme ntituzongera kumubona muri ino filme. Sinzi ko azozuka, sinzi ko muvyumva, ariko tubwire uwo bageze kuri umunota atwumviriza. Kana koko byari mu byifuzo byawe ko Kana yova muri ino filme canke yopfa? Ibi ni bimwe muri bimwe bakunda kuvuga mu makomantire, tukunda kuvuga tubona bakavuga ati sha uko bimeze kose chance y'abana kadoha vere turakeneye kubona komba ya mwisho, ntidukeneye kubona umwe muri bo apfa. Turakeneye kubona koko aba bantu bose barangije neza, bapfume baguma bagwana canke bashwana, ariko babeho iyi filme bizoherane. Mbega Chris Izo uyu muhungu koko ntibazava bamwivugana bose ko yokwicwa ku ruhande rwa Kado, ko yokwicwa ku ruhande rwa Chance? Mu gice c'indwi rero yoyo ivyo mubonye no munsi yari inkuru yakahise ku rukundo rwabo. Mu gice c'indwi rero uraje ubone akubu canke ibizoba bigezweho kuri uwo mwanya bivanye n'inyifato uyu mukobwa Chance aza kugira, bivanye n'inyifato Kado Kavera aza kugira. Wowe ntucike intege, gumana natwe uraje ubone ibyo utaruzi muri no filme, ubasha gukunda filme ndundi uzombwira uti ego
narabonye abakinyi sinari bwababone, ndiho abagirire neza. Rero mwakoze kubana natwe muri byinshi tuyaga kuri na ferme n'inyigisho dukuramo. Inyigisho twakuyemo twabonye ko ari inyigisho zo guheba icaha, gukorera nabi abandi, kuko ingero ugirera ko mu gihe nzawe nawe nizogererwamo. Imivumo ntitukayikwegere, imivumo dushe ku ruhande, ariko tumenye ko Imana bijya byose bibona. Nkorera subscribe, nkorera like, uvuge no muri commentaire bimwe muwo uzi azotsinda muri aba babiri. Ashobora gutsinda ne chance n'uyu Cadeau Ravel. Ciao ciao, murakoze cyane.